si Natasha arrive ici ntitushobora kumugirira ibintu cyo kimwe na umureligieuse cyo kimwe voyez umuntu wose na statut yiwe donc imyaka maze nzi Arsene nta niyo nkiharura nta nomenya kuko maze guca mu masalo menshi justement nkurikira Arsene sinobanje muga turamaze imyaka irenga 12 aka kazi kenshi abajene bibujumbura baragasuzugura ashaka kumva yuko yashaka kuba yarahejeje ishuri hamwe hanyuma agatangura gusiga inzara cyangwa akagira ibintu bya salon n'ibishoboka ngabo icyo nashobora kubabwira yuko akazi n'akazi kaze akazi urashobora ufisa amashuri mugabo ukagura akazi wowe ushaka nyine ushaka gukora nimba hari ugize aka kazi k'iwacu urashobora gusanga kakakudepana mu buzima abakunzi ba BITV inshuti zacu turabaramukije turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese ashobora kuba ariko aratwumviriza turaramutsa abo mu Burundi abo mu gihugu hagati canke mu gisagara ca Bujumbura abo ku mugabane wa Afurika canke aho muherereye mwese mwaba muriko muratwumviriza ku isi yose turashobora kubaha ikaze kuri BITV ni hahandi nyene no musi twashobora kugendera umutumire wacu naho twamusanze ahasanzwe akorera kugira ngo dushobore kuganira nawe atuyagire ku byo asanzwe akora turamuhaye ikaze kuri televiziyo yacu BI karibu hanyuma natwe turihaye karibu kuri sano yanyu karibu cyane mwitwa bande mwosha kutwidondora mukabwira n'abariko baratwumviriza aho twabasanze naho haherereye d'abord en fait tuwe tukorera nga musi ya Konda Mama house en fait efu ya Bankobu Bank siège Bankobu siège ando aba ba échangeur nyinshi hajya nyine mu rugo hajya indani yaho nitukorera mwitwa bande no nakazina kanyu je nitwa Minani Arsene fait tukorera muri salon yitwa Shining Salon numvise yitwa Minani Arsene akorera muri Shining Salon kwa ko mushobora kwa muhazi ngaha nyene muri centre ville nta bintu bya kure nta bintu byo kuvuga ngo mwagiye kure ariko ni ngaha nyene toujours tukirengana amabus uduze gato y'amafere winjira kuri Midoramite ucuhashikira okay none ga Arsene mushobora kutubwira musanzwe mukora ibiki specialite ko muri salon hari ama service menshi ama service mwo mufise ngaha muri salon yanyu salon Shining Salon mufise ama service yayo en fait Shining Salon ni salon nini cyane kandi ni salon ikomeye ni salon ifite ama service yose aha turasuka ama service ya tres turagira madred turagira inzara tukasokoza hanyuma tukagira na make up ku bantu bafise imanza cyangwa umuntu yifitiye agasorti nyene ku bantu bose tubahaye ikaze ufise amanza sava ushaka kushaza nyine uraza karibu wewe Arsene Minani asanzwe akorera aho specialite yiwe muri byo byose bikorerwa ngaha muri salon specialite yawe yoba ari umvaje specialite yiwanje ni manicure pedicure ni kuvuga akazi ko gukora inzara isuku y'amaboko n'isuku y'amaguru nyine fait shaka kumenya hari abantu badashobora kuba batahura icyo kintu d'abord ibi bintu birakenewe mu buzima bw'abantu byo gukora inzara cyane ntibikenewe wowe d'après wewe uko ushobora kubibona nk'umuntu abikoramo byoba bikenewe uva ni ikintu gikenewe cyane mu buzima bw'abantu kuko ni akazi katuha icyo turya uva je aka kazi narakatangiye kuva kera kuvuga kuba 2003-2004 Chogiye wari ufite imyaka ingahe? Chogiye nari mfise nga 23 ans. None ubundi dusubiye inyuma gato mu wowe warize amashuri canke ntavyo wabandanije waciye wiyigira umwuga gusa? Je narize amashuri naragize université mugabo sinaronse
chance yo kuheza. Umugabo na university wari wayitanguye? Naratanguye university. Wari umupro iyo myaka umaze kuba ufite iyo nivo, wowe byakugendeye gute kugira wiyumvire kuja gukora ivy'inzara? Umva gukora ivy'inzara kuri jewe novuga ngo ni passion yiwanje. Ni passion yiwanje ko nyene vyaratanguye sinzi ngene nashobora kubivuga. Après université, après yuko naragarise kwiga kuri université, j'ai trouvé bon de chercher notre endroit, notre métier à faire. En fait, nasanze yuko foke ndonge indi akandi kazi ndashobora gukora. Ko amashuri vyaparanganya. Wari wiga kuri université y'Uburundi cyangwa wari wiga? Narigiye mu mahanga, narigiye muri Congo. Narigiye muri Congo. En fait, naratangiye première année de graduation ajya muri Congo avec Université catholique de Bukavu. Hanyuma ubugi wo kubandanya warabaye nansi. Genre habuze uburyo. Habuze uburyo. Uburyo buranse isoni ko ntarataza hanze. Ego. Hanyuma mu mutwe wawe haca haza gukora ivy'inzara. Ni hacaza gukora ivy'inzara ko ufite ari passion yiwanje nyene mugabo ushika nga mu Burundi nasanze abantu babikunze cyane. Kandi nasanze yuko nakazi kashobora gufasha abantu, kashobora gufasha na jewe, akafasha umuryango. Aho rero naratanguye buke ugasanga abantu bariko baransolicita cyane. Narabaye trop sollicité à cette époque-là kuko ivyo narakoze nanabikoze neza kandi abantu bararyoherwa. Donc wari ubifitemo experience, wari wigeze kubikora avant kugenda muri Congo? Narabikoze avant kugenda muri Congo mugabo sinarabishizaho akamaro cyane. Hama ucurigenda wabikora juste uko nyene kwiyamiza comme yari passion yawe wari bwabibone yuko yoba carrière y'ubuzima genre ubigira nk'igikorwa cawe ca misi yose? Je ne savais pas que ça devrait être ma carrière parce que aho twaratanguye yari mu salon nyene k'umutanti ariko aratwigisha akatubwira yuko aka kazi karashobora kubafasha mu buzima bwanyu mukakunde mube muragerageza kugakora. Moi, à cette époque-là, moi, je ne me pensais pas même à tout ça. Ça vous dérangeait pas, genre, kubona yuko ndaza karasuzuguritse? Bon, ça dépend de mon goût, c'est mugabo jewe kuri jewe nangoranye. Pas maintenant, kuko ubu warabitahuye. À cette époque-là. À cette époque-là. Bon, à cette époque-là, je le prenais comme ça tout. Je ne savais pas cette intention-là ou bien cette idée-là. Ce sentiment-là de dire que area kasuzuguro cyangwa kuno ya nivyari muri jewe cyagiye icyo cyari muri jewe cyagiye ni kuvuga bon en fait aka kazi nikashobora kunteza imbere. Muragarutse rero mu Burundi muri 2000 donc genre ngiye ko 2003 2004 niho waje utangura kubikora wabitanguriye kubikorera muri salon ya hehe? Uvuye kwa tontine wawe urumva kwa tontine wavuyeyo waciye wiyumvira gukorera hehe nk'akazi nyene? Bon, en fait, il salon ya mbere naratangiye nga yari salon itwa mama umwe itwa Jelebi yarakorera nga ruguru kuri télé d'ici ya kera. En fait, après kuva hajya muri salon ya Jelebi cyaja kwa Bisibo. Kwande? Kwa Bisibo. Ni hehe? Bisibo ni sur l'avenue l'avenue du Chaussée, je crois. Non, Chaussée, Prince Louis Rwagasore, si je ne me trompe pas. Aho nyene twarakoranye na Bisibo. Kuva hajya kwa Bisibo naratangiye gufata ama initiative iwanje kwikorera. Après ça, naragiye kwa Jim muri Hotel Pacifique. Après Hotel Pacifique, naragiye ahantu mu Kibenga twa Papillon Spa. Kuva muri Papillon Spa, je me suis décidé de faire mes propres affaires. Et maintenant, naratangiye muri Praise viwanje nyene.
muri ukwezi wakoze wagira ko namwe shatandukanye gushika aho ushika ngaha muri salon shining salon bon en fait sinatangiye ngaha natangiye muri Praise Salon hanyuma après Praise Salon narafashe ingingo yo kugura salo yiwanje hanyuma après salo yiwanje ari ikintu cyarangoye gato ngabo kivuga reka basi ngire coalition n'abandi tugire sous forme association. None mbega ko nta kubajije Arsene arubatse ariko Arsene arubatse arafite abana bangana abana batanu none Arsene utambeshe utubwije ukuri aka kazi karagutunga atakandi basi urabona neza yuko wowe kuri wowe umuntu yashobora kukubwira ati ndaguha kandi kazi bon kuri urumva ubuzi bwama busumbana bivanye n'amahera mugabo nka wewe hariho nk'amahera ubona uti aya je sinova ngaha ngo ngiye gukora ikindi kintu urabona neza ko gashobora kugutungira umuryango wawe abana bawe kakabigisha en fait aka kazi dufate igihe narakatanguye kari kazi keza en fait amahera yari yabonetse yaraboneka icyo gihe amahera yaraboneka ugasanga kiriya gihe byari bizimbutse gusumba si ukuvuga ngo byari bizimbutse byari bizimvye paraporo n'icyo gihe ubu rero abantu bari kwabona ko birazimvye kubera hariho evolution de la modernité hari ibintu bishasha biriko biraza biriko birasohoka bizimvye nico gituma abantu babona ko biriko manicure pedicure irazimvye mugabo bizimvye par rapport na kera nawe rero urumva ucubimenanja byose ushatse kumusigira nk'ibya kera cyangwa ushaka modernité bya ibiri modernité byose ni bon umviriza shaya sister abantu bose iyi minsi bakunda ibintu biri moderne ibintu bishasha nyene biza kuko twewe nga dufise ikintu cyo kuyinforma on est à la page à tout moment donc uragira ama recherche sur internet tukaraba ivyo abantu bari bakunda ibishasha byasohose ukagerageza ukiga donc uragira amakuru mw'ijoro ugasubiramo ukavuga uti ubu ngerageze ndabe yuko iki kintu iyi design niko babyitanze ukavuga uti iyi design ni nayikorera ku mukiriya ngo urayimenya uti nayizi none nk'ubu iyo umukiriya aje akwitura akakubwira ati jewe vraiment nta magufisi akakubwira ati ntoza umutoza wisunziye twewe tutoza mukiriya turaba ngene kwanza inzara zo zimeze poiwe ukaraba na ngene asa selon l'âge bon tout ça l'aspect physique aspect moral aspect bon on prend vraiment uraraba nyene umuntu uyu utegezwa kumusigira urashobora kumusigira ibintu bikajyana n'icyo arico dufate umumuzicien par exemple une star dufate kila Natasha si Natasha Rivisi ntitushobora kumugirira ibintu cyo kimwe na umureligieuse cyo kimwe voyez umuntu wose na statut yiwe donc niba ari umustar murafite ibintu mukorera abastar niba ari umuntu ari ngaho w'umupfasoni genre harcèlement umupfasoni urumva umuntu akuze canke bivanye n'imyaka muramenya ingene canke ari umu-adolescente muramenya ati ibi bintu okay none murafite abakiriya bari permanent nk'umuntu ukavuga uti uyu muntu vraiment naho uwo murondera yotubwira ati jewe vraiment atari nakasigiye nta wundi muntu ashobora kunsigira urasaba ati bari permanent ndazi yuko benshi banzo ndaba kuri televiziyo bien kuri media benshi bazomenya ko je abakiriya benshi usengana abakiriya bari permanent imyaka maze nzi Arsene nta niyo ngiharura ntayo nomenya kuko maze guca mu masalo menshi justement nkurikira Arsene sinobanje muga turamaze imyaka irenga 12 abakiriya bo ngaha bakora vyose usanga baje kugira imishatsi bakagirisha inzara bagasuka
faze mugabo n'abakiriya bari permanent kuko turatanguranye kuva kera hari umukiriya dushobora kumarana nga 7 ans 8 ans 10 ans même sawa nana kanu mufise akabijya muvuga muti urumva wakoreye mu masalo menshi atandukanye wowe nk'akantu kabijya uvuga uti vraiment umuntu atwumvirije azoze ngaha azobona akabijya ngaha en fait je nashobora kubivuga mu bintu bitatu cyangwa bibiri ubwa mbere icyo batukundira twewe ni akeyi iwacu turize vraiment abantu bagira biwacu barakunda ngene tubafata mubafata neza nta kugutagiza nta kugoza nabi yaba mu mutwe canke ku nzara umuntu akivuga nicyo gituma nakubiye yuko ndashobora kubivuga mu vole zibiri cyangwa zitatu ijya akeye nyene niyo ifata kwanza mu client akisanta à l'aise après ijya akeye ukamugirira akantu kameze neza nyene ashobora gusohoka hanze agasanga abantu bose bariko baravuga yego urabereye nawe urabanza ukamubona ukavuga uti kabisa ni mbere kwanza gusohoka ngategezwa kwanza kugira control eske araberewe hariho kadefo ari iki ko ari muri ville arashobora guhura n'abandi bantu bakamubaza ati uvuye hehe mais la plupart abakiriya bazanga kenshi baratufelicita baratandikira bakavuga ngo vraiment barabishimye abantu barabikunze bakaturumkira n'abandi ugasanga no uba ngirira ako kandu aragiriye naka donc muja murungika amafoto murafata amafoto cyangwa murafise echantion murafise kuno mubibereka mukavuga hariho ama echantion hariho amafoto tufata hariho n'ayandi makatalogi ari umutwe nyene ukamuraba ukavuga ngo reka ndamukora ukuno okay nana ni muzimba cyane ngaha afata muri ville twaba tuzi ko ibintu byo mu ville bigoye bizimvye umuntu yibera mu isite ashobora kuba ariko arakiganira azakuvuga ati ese ko jewe muri salo muri mu isite ashobora gukoresha ku mahera aya ngahanye mu yankorera murafise amatarisi yanyu muvuga muti namwe mukavuga muti biragende bon reka ndakwe karorero dufate kwa kundi kwa marestaurant cyangwa makabari mwisite urashobora kuronka primus ya 1700 ngaho muri ville ukayironka kuri 2000 2500 3000 bivana rero na ivyo uri kurakoresha na bivana kandi na experience y'akazi ufite tufate twewe tufise experience ikomeye cyane kandi turize wumva ntitushobora kugira ibiciro nicyo kimwe na wa wundi wo muri city Jean hari hagitangura canke nato bari hagitangura wo mwisite ngira ngo ndazi aya ni bishoboka kuko experience tufite twewe n'ujya muri city cyo kimwe kandi ibikoresho tukoresha usanga ni le même matériel mugabo ngene tubikoresha cyo kimwe n'ivyo abandi babikoresha urashobora kuronga akantu ka pare nyene ukakakoresha uko ukasanga undi nazi ukakoresha ngabo akazi murugo murakora ukasanga wewe vyiwawe vyatose neza vyundi ukatoka nabi kubera manque d'expérience y'akazi. OK. Urakoze donc t'as jamais envisagé gukora ikindi kintu non uretse ibi imwe ukavuga uti ndakwiye guhindura akazi t'as jamais envisagé ça? Bon, urazi kwanza kwa mbere aka kazi na pense kiwa ni wa kiwanje narakubuye vraiment c'est ma passion et puis ndiko ndaraba avec l'âge je peux abandonner ce travail avec l'âge je peux abandonner tureke kubeshanya urumva nk'umuntu urashobora guhura n'umuntu atazi ibintu by'inzara ukamubwira uti izi nzara nazikoresheje kuri 20,000 kandi akakubwira ati ngira umusazi mufite amahera yo konona ko nk'umuntu abikoramo kandi surtout umuntu w'umugabo par exemple wowe urashobora kuvuga uti kugira ngo ayo mafaranga umuntu ayatange antuka haba hariho impamvu wowe nk'abo nk'umuntu abikora ubonye n'akazi n'ukuntu byoba ingufu umukoresha biraruhisha bimeze gute? gufata akazi kararusha cyane ko gafata ibintu bibiri gafata concentration je peux dire psychique et concentration physique urumva
ivyo uriko urakora ukikosantra mu mutwe ukikosantra no mu mubiri ni ukuvuga ko utegezwa kuruha. Wa kabiri aka kazi wavuze ngo ari umuntu ashobora kuvuga ngo agirisha ibintu bya 20,000 aho ndashobora kubura yuko aha mu gihugu cy'iwacu aka kazi aho niko kazimbutse cyane. Mu bindi bihugu aka kazi karazimvye cyane gose. Dufate mu mahanga, dufate hagi Bulaya urashobora kugirisha manicure pedicure nyene ukatanga 80 €, 60 €. Urabara yuko 80 € cyangwa 60 € mu mahera y'iwacu ngaho mu Burundi mahera menshi cyane. None nk'ibyo ubikoresheje kuri ayo mafaranga twuba ugiye kubikoresha kazi peut-être nka bijya by'abastar. Oya ni tarife nyine ya salon, tarife ukinjira muri salon ukasanga salon ifite tarife naka. No kugira umuntu abegwe neza. Ngawe ngaho iwacu birazimbutse. Birazimbutse vraiment. Kandi ubona yuko 30,000 ou 40 ou 20,000 abara amahera makeya uvuga uti siyo twoba tumerita bari bakwiye kutudugiriza gatoya. Nana bivana na n'ibyo wakoresheje, n'ibyo wakoze, n'ibyo wakoresheje, bivana na hantu uriko urakorera. Ko twewe nturiya nico kimwe na abantu bakorera muri cité cyangwa mu barabara. To turiya amahera menshi, turiya vinshi tukagira mendevre. Mugabo usanga muri cité cyangwa mu barabara bakakora nyine bya rupigapiga. Kandi urumva mukoresha n'ibikoresho biri original professionnel. Nk'abantu bafite ikibazo cyo gusha mu mutwe par exemple kwari produit igira murafise specialité yo kudefriza, tuvuganye n'abo baba badefriza mukavuga muti turafise ukuntu tubagenza kugira ngo ntibashe, kuko hari umuntu bashobora gukora mu mutwe just 5 minutes akaba yatanguye gusha. Wowe nk'abo mukorana uri kurabiraba abakiriya banyu barashobora kuvuga bati antwabwe mujya mu ntarazi kudefriza basisensha mu mutwe. Icyo nzi cyo ngo fasi je nda experience nyinshi mfise mu kudefriza mugabo ndabibona ngene biriko biragenda. Mu kudefriza rero bivana na specialité y'umuntu. Kuko ari umuntu ushobora kudefriza ari product ugasanga ariko arasha n'ingoga, ubundi ukamudefriza ugasanga yayicayemo ya munini natarasha. Ari umuntu akaza akavuga ngo sinshobora kugenda ahandi bandefrize atari ngaha kuko aha bandefrije sinsha. Sawa je numva vraiment tuyaze neza, urakoze kunganira ku byo dushobora kuba tuvuganye, mugabo nk'abantu bashobora kuba batumvise neza ngahantu bashobora kubabwira ukabohenta ukabarangira ukababwira iminsi mukora genre kumere nk'ubwira ndaza aga publicité nyene wigirire publicité nyene. Twebwe turi ngaha nyene naravuze turi munsi ya Bankobu siège efu ya Kwanda Mama. Avant kwinjira kuri Avenue de l'Amitié hajya hariyo pancarte banditseho ko Shining Salon ushisayagiye muratusangayo. Turashobora kubaha nimero ya telefone twebwe ni 71 665 332. Hanyuma iminsi mukora iminsi yose ese uwo kurondera iminsi yose arakuronka kuva sanga gushika sangati? Salon ikora iminsi yose amasaha yose. No kuvuga ko naho noza minwe no wasanga ngaha. Umva kuvuga amasaha yose ni kuvuga tugara salon umukiriya wa nyuma ayijeje. Mwatanguye sangati? Tutangura saa moya. Iminsi yose saa moya kuringa. Beka bujyanye nk'iyo uri kurasiga nk'umuntu par exemple yabanditse inzara akagirisha gel mu bikoresha nk'imasaha ngaha. Bivana experience umuntu. Bivana experience umuntu. Mu apprenti arashobora kugira 2 heures 3 heures ariko arakora. Mugabo umuntu abimenyera ashobora kugira 1 heure akaheza. Urashobora gukora umuntu wamubandikiye inzara ukamugirira gel wamwogeje wamugiriye ndabizi byose ibikenewe mu isaha imwe. Oya ugize ma service complet bifata amasaha 2 n'inusu cyangwa amasaha 3. Na service complet ubushatse kuvuga haba harimo iki n'iki kugira ngo abashe kuba byose mu bifaranga. Service complet ni kuvuga manicure pedicure. Manicure pedicure narayisiguye yuko
isuku y'amaboko n'amaguru ari utuntu rero umuntu ashobora kuvuga ngo shirako inzara zo gutera shirako utupyere utuntu tugira neza nyene ibyo byose niyo niko ndavuga service complémentaire pédicure complet bayifata nka 3 heures ou bien 2 heures et demie. Nk'ubu iyo wakoze cyane we ubona uba wakiriye nk'abantu bangahe ku munsi uvuga uti vraiment jewe uno munsi nakoze na jewe ndi respect ikindi cyose nakuvuye bivana na experience y'umuntu kandi hari igihe usanga turiko turakora tukahura n'ingorane z'akazi ugasanga ntushobora kumenya abantu exact ushobora gukorera ku munsi ngabo ngeno bivuga ko oya nta kibazo antuka ntihaza buri umuntu amaze gusokoza iwanyu j'espère yuko muzoja mu makommentaire mukatubwira ko Arsene ibyo yatubwiye ari ukuri. Arsene murakoze cyane kandi cyane rwose nizere yuko nakubajije ibyo nategereza kukubaza byose ataco nasinze sinzi ko hari ico wumva nakubajije canke wowe wari ushaka gushikiriza nkaba nakubwiye. En fait, je wavuze n'ivyo kandi wavuze c'est presque wavuze presque vyose ngabo ico noshobora kubanura abajene biwacu cyane cyane abajene b'Ibujumbura rwaruka b'Ibujumbura aka kazi kenshi abajene b'Ibujumbura baragasuzugura bashobora kumva yuko yashobora kuba yarahejeje ishuri hanyuma agatangura gusiga inzara cyangwa akagira ibintu bya salon ibishoboka ngabo icyo nashobora kubabwira yuko akazi n'akazi akazi urashobora ufise amashuri mugabo ukabura akazi wowe ushaka nyine ushaka gukora nimba hari ugize aka kazi k'iwacu urashobora gusanga kakakudepana mu buzima nicyo gituma ndashobora kubura abajene bangaha bagerageze si kuvuga yuko niko nabayimpuza oya si kuvuga ko niko nabayimpuza basanze yuko nta hantu bashobora gukora ntibaze ngaha tubahereke ibyo bashobora kugira. We ngubu woza kukwitura akakubwira ati Arsene ndashaka stage canke ndashaka umwigisha ushaka kumwigisha vraiment si bake tumaze kwigisha ni benshi cyane tumaze kwigisha kandi gusohora abantu nawe ukavuga uti franchement twamaze gusohora benshi kandi benshi bariko barakora amasalo manini muri kapitali abandi baragiye mu mahanga bariko barakora mu mahanga kandi ubu ni ba specialiste nyene ba professionnel. Numva ari byiza cyane rero urakoze cyane abatwumviriza mwabyumvise rero mubandanye mwumviriza mubone yuko nta kazi na kamwe ko gusuzugura neza bindi nyene tugomba tuvuga ubuzi bwose n'akazi isifi gusa ngo bigira ikintu kizana munda ukaronka ico ushirayo bivuye mu maboko yawe kandi atakintu na kimwe wasuzuguye kandi atamuntu n'umwe wasuzuguye. Murakoze cyane rero ndabashimire mwese mwatwumvirije umwanya bane namwe no mu byanyu byose ama Noel nziza uremera boni j'espère yuko uravyemera urumo chrétien ego gende mu chrétien niba wemera rero niba uri umukristo Noel nziza hama na meyombe mu bawe no mu byawe n'abakiriya bagume bongerekana baba benshi tuzogaruka natwe tuzoba turaza nibaza yuko hariho n'abatari bahazi bazoza murakoze cyane hama mubandanye mugira subscribe mugira share mugira comment n'ama like turabakunda cyane umunsi mwiza na Noel nziza kuri mwese.